iheze imyaka 2 iheze narabaye architecte ingénieur architecte donc narahejeje ishure rya université hama kandi narakoze stage professionnel kuri stade Intwari nongera ndakora hakazi ndafise attestation de service hajya CV yarabaye nini cyane architecte yego aussi ndi mu entrepreneur ubu ndafise entreprise yitwa AGC kandi pour le moment turiko dukora projet yitwa Burundi Beauty Burundi Propre ya cleaning service yego je suis ingénieur architecte mu maraso ndi mu designer ndi mu architecte ndabikunda en même temps ndi mu entrepreneur nukuri c'est ma passion ndabikunda donc umuntu akuvugiye icuri ibaza ko ataco biba bitwaye ahubwo iba ari point fort ubona nyene yuko bamwe barabivuga neza abandi bakabivuga nabi birangora gutahura umuntu w'umushomeri birangora gutahura Imana imbabarire nabo mbabarire kuko ndajewe sintunze ndashomereye bon sishomereye muri sense yo kubura akazi non plus sishomereye reka tubivuge gutyo ahubwo ayo mahera uko umuntu abifuza uko umuntu abayibaza kwaza si kwaza ariko s'il vous plaît waruvuze akantu ngo sintahura umuntu akenye Jean avuga nico nayiko ndiyesquiza ko ureka kubitahura gute ari umuhungu canke ari umukobwa twese Imana yaturemanye ngabirana ajya amapubera ari public wiyaranje ugafate neza uje kugatayo tureke kugwiza umwanda mu gisagara tugire iyo cleaning dukora iryo suku ryiza tuyaranje vraiment duseshe neza igisagara cacu duse neza ubwacu duseshe neza naho tubaye yego kugira ngo tuzogira uburundi bwiza kandi busukuye bituvuye ko d'abord duhereye kuri twebwe nyene ico ni kintu numva no gisemerera hose bakampa radio ukaja nko kumpinga y'imisozi zabura reka guta ivyo bintu hasi This is Flash TV, we shine to progress. Hello everybody, hello once again, hello everyone everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe ibintu nobuki turashima uhaba ino ni Fresh TV 257 the one and only utabona ahandi hantu na hamwe. Je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Vrov aka Diko. Numva nuzuye umunezero udasanzwe kwakira uno mwigeme wo murundi kazi for real. Ndakunda uburyo abari natirere ukuntu kama kawaida nanatangaye hahize imyaka 2 nari ndamubonye abenshi uzusanga barashize kutumakiyaje utuntu twinshi ku maboko nta bibangiri izaraza kumutwereka guhera hasi uwo niwe tugiye kuganira yitwa Niyera benshi bamumenye muri hari 2021 ubwo yaba Miss Ngoma akavugwa cyane ku rugero runini gose niwe tugiye kuganira uno munsi turaguhaye kazi murakoze cyane meze neza ego meze neza kabisa natanguye mvuga uburyo uba urukinga ukuntu kuri naturel kenshi mu gihe womenga ukabaye hari ibindi bintu nawe ukora ukifadikanya n'abandi ni iki kigutera kugumumeze ukuri okay kuva nja muri Miss canke kuva ntangura kumenyekana mu social media nari ukunyene donc nta mpamvu nimwe yari gutuma mpinduka ngo nkwera mbaye populaire ego kandi nikwera ko nihaye principe yuko ico nkora cose mvuze canke navuze kiba kubera kubwicubahiro c'Imana donc nteshe icubahiro Imana mvuze canke navuze no kuvuga ngo nimba abantu babona ukumeze bihuye cyane n'imyemerere yawe birahuye no kwemera kwawe canke uba wumva nyene uri fit nezerewe kuba umeze uko ego mba nezerewe cyane kuba meze uko ndi kuko ngerageza guhesha icubahiro Imana umukumba ndi hose canke mu byo mba ndimwo byose ego bivuze ko nkubo nta nk'agatatuwaje woshira ku mubiri wawe nozo nkunda ntuzikunda ubifata nk'icyaha cyangwa nuko utanazi bon sinzi bishobora kuba ari icyaha kwihidura ku mubiri kwishira ko ibindi bintu Imana itaguhaye ya kubijanye n'udushanete ari ibintu bambara ku maboko byinshi I don't like na eglise sengera ngo ntibikunda donc so umeze neza rero ku rundi ruhande twaherukana kera ego meze neza ndashima Imana antuka wewe twaherukana mba Miss Ngoma mugabo
umwaka uheze imyaka 2 iheze narabaye architecte ingénieur architecte donc narahejeje ishure rya université hama kandi narakoze stage professionnel kuri stade Intwari nongera ndakoraho akazi ndafise attestation de service hajya CV yarabaye nini cyane architecte yego aussi ndi umu entrepreneur ubu ndafise entreprise yitwa AGC kandi pour le moment turiko dukora projet yitwa Burundi Beauty Burundi Propre ya cleaning service yego Bigiriyeko ni introduction tugaruka inyuma gatoya ku kintu uvuze cyane wavuze ngo baye architect architect mu Kirundi twavuga ko biragoye mu Burundi birakeye ubwubatsi bushingiye ku bufundi bwa none niko twafata uko canke ni kugira mbega shaka conception mu Kirundi ni gute no gutegura gucapa gutanga igicapo c'inyubako umuntu yifuza kubaka ego canke kugira etude tuvuge gira etude naho amafoto yawe nyene kiriya gihe nyuma yaho nk'umwaka wambaye mwene ari amajire bakunda kwambara abantu bati uno mukobwa bino bintu yagiyemwe menga ntibimubereye yo kabaye menga ari mu bintu by'ubwiza gusa nkuko n'ubundi kwamumenye nk'umuntu ari kararatu bwiza n'akaranga ntibyagutsitaje wewe enfin oya ntibishobora kunsitaza kuko c'est ma passion je suis ingénieur architecte mu maraso mu designer mu architecte ndabikunda en même temps de mon entrepreneur nukuri c'est ma passion ndabikunda donc umuntu akuvugiye icuri ibaza ko ataco biba bitwaye ahubwo iba ari point fort ubona nyene yuko bamwe barabivuga neza abandi bakabivuga nabi ego kugira ngo ego kugira utere imbere rero hari abagucinyiza hari n'abagucira hejuru bwa benshi bagushira hasi urose umwe gusupportinga iba ari escalier budugira ego ariko rero umwanya umwe ucumenga wo kwibaza ati ibyo bavuga nivyo ntabwo uba gene rimwe na rimwe kubera kari akazi rimwe na rimwe hari ukuntu usanga abantu bari ahantu mu misozi ugasanga wambaye amabotini uri mu vyondo uko menga birakubangamira nka Miss abandi bavuga yuko ari akazi k'abagabo nivyo byatumye je nja muri événement ya Miss Ngoma na projet yitwa Fitrade femme traditionnelle développée donc kwereka yuko umwigeme canke umufasoni ashoboye kwirepresenter agakora ibintu vyiza même vyiza cyane kuruta abagabo ego ni muri iyo sens rero ituma ahantu hose ngenda nankoraje abakobwa nankoraje abagore biko bakwiye kuguma bakora ibintu bituma batera imbere nta kazi k'abagabo gahari kuko umukobwa arashobora kurira ku nzu akayikora arashobora kuyicapa akayikorera etude akayubaka kuva hasi gushika hejuru kuko jewe ndi Miss nari ndavyiga ubu naho narabishikiriye donc ndafise témoignage fadika yo kwereka umunyigeme ko abishoboye so imbere yuko rero twinjira neza na neza ku kintu bavuze ca AGC Ana Groups Company nimba navyibuka neza tugaruke gato ku kintu ca Miss uri mu bantu bavuzwe gose ku rugero nini ntituzakugaruka kuri byinshi byagiye biraba of course igihe cararenganye mugabo hari abantu birya bintu kugeza no munsi babyumva nk'ibintu menga no gutumwanya n'ubusazi wowe nk'umuntu waciye muri rya banga ryo kuba Miss Ngoma nyuma yaho ni yihe ngaruka nziza canga akamaro byo byarakugereye byangiriye akamaro kanini gushika nino munsi byangiriye akamaro kanini kuko icambere birahindura personnalité yiwawe icya kabiri biraguha ma connection networking yo kumenya n'abantu benshi ego en tout cas nukuri sinobivuga byose ngo ndabimare mugabo hariho ama avantage menshi gose ego kubera ko nakandi kantu mise nibaza kubera ko tutasuye kukubona ugiye nko kwitoza ku mahiganwa y'igihugu ikizere cyawe cyahereye kijyagiye oya nibwiye yuko aho ngejeje hakwiye kuko deja mbona ko ari igikorwa kinini kuko je voulais faire l'impact mu cyane mu bigeme nkuko nabivuze na persone kubereka yuko bashoboye rero igikorwa mfise kiracari kirekire narabandani naratukuze projet narayibandanije ndashaka uzi ko Miss anyway iyi Miss heze abantu bari bakwitezemo cyane kandi atari ikintu uratanga avuga ati wa mu Miss wacu Miss Ngoma igera kubona muri 2021 turamukeneye tubone muri Miss Burundi oya ndafise ama activité ndiko ndakora mu bisanzwe imigari ibiri ntitereka ego projet Fitrade nivyo yari kwagukigiye no muri Miss Burundi mugabo yari yatanguye gukora igitega byasaba yuko mbanza nkatanga iyo resultat yo muri gitega hama nkaca nja no mu bindi rero mu igitega ndafise ama commune nkoreramwo
dufise amagroupement ya fetrade kandi bafise amaactivité bariko barakora none ko nyegere ku mafoto menga mwagiye gufasha abana batishoboye en même temps ndarungika abana babo kw'ishure ama nkabigisha ukuntu bakwiye nyene kwiteza imbere nabo mu activité atandukanye donc sinigeze mpagarika ndabandanya nkakora yego Niyera ane byanka byakunda nkuko bariko baranavyumva uri kuriransa cyane canke wishora gose mu kintu ca entrepreneuriat rimwe mu majambo ngora kuvuga ni mpamvu umuntu ayikuremera rivuga gute entrepreneurship mu cyongereza niho rimwe ndabishobora nk'umwana w'umukobwa womenga uracari muto ntacu baye womenga ro nabandi bantu bo gufasha ukabaho hari n'ababa bazeye ku bagabo birahari hano ni igiki kigo kiragusunikira cyane kwihangira imirimo canke kuvuga ati reka nikorere ibikorwa bishobora kunteza imbere nk'umwana w'umukobwa nshaka kuba exemple ku bandi ni byiza rero yuko n'umuntu aza kugufasha agira hahereye kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga yuko udakora nakajya rero sino kwicara ngaho ngo mvuge ngo umugabo ngo azomfasha kuko biri bizarre sinoja kwankoraje abandi ngo nibakore nibabe innovatrice nibagire gute jewe ntabirimo ico ni cyambere kigira kabiri biri mu bintu je namye nkunda kuva kera gukora cyane kugira ngo ugire impact ku bantu benshi bifashe byubake abandi bantu benshi kandi ikindi ciza ca entrepreneuriat nitana hasi yikoze genre nihemuka iyo yikoze uyikunda entrepreneuriat ni gake ariko misera nama mbona batangura imigambi bagahomba mu gihe kiba kitari wawe utagikunda nivyo nagira mvuga ati avant de sauter il faut d'abord reculer un peu excusez kenshi cyane iyo umuntu atanguye ikintu kitari wawe ebana uraflopinga nabi ariko mu gihe wagikunze ugapersevera ukagumukora usanga wateye imbere yego kabisa wakira gute rero abakobwa bagenzi bawe uno munsi banovuga bareza amaboko usanga ukubaho kwabo bakuzeye ku bandi bantu cyane ugasanga bishora mu ngeso mbi zo kubaho bategemeye abagabo Jerere Imana imbabarire ahubwo uretse n'abakobwa gusa n'abahungu no mu bahungu bino bintu byarageze birangora gutahura umuntu w'umushomeri birangora gutahura Imana imbabarire nabo mbabarire kuko ndajewe sintunze ndashomereye bon sinshyomereye muri sense yo kubura akazi non plus sinshyomereye reka tubivuge gutyo ahubwo ayo mahera uko umuntu abifuza uko umuntu abayibaza kwaza si kwaza ariko s'il vous plaît waruvuze akantu ngo sintahura umuntu akenye genre abashomereye nico nayiko ndiyeskizako ureka kubitahura gute ari umuhungu canke ari umukobwa twese Imana yaturemanye ingabirano zitandukanye hama uko dukura Imana igendera ira developer quelque chose dans nous nkuko je numva passion yanje ari gucapa ari kuba mu ingénieur architecte ndabikora en même temps ntibimbuza kuja gukora AGC en même temps ntibimbuza kuja gufasha abandi bantu rero iyo ngabirane yawe uko imeze kose à la base y'amafaranga make ushobora kuyakuramo ikintu kinini rero amaformation canke nahatabara amaformation iyo ufise umwete les jeunes ntitugaye akazi iyo ufise umwete w'igikorwa urashobora gutangurira ku biro 2 vya farine aho ndababwiye projet ugakora icapati ugakora icapati ugakora sambusa ugakora ibitumbura ugakora ikaranga donc à la base il y a 50 000 25 000 ugatangura ga projet gato kakazovyara kantu kanini ejo bundi nariko ndavugana n'abantu nk'uwofata ibyo biro 2 by'ifarine uvuze kuko rimwe namwe ukana murakavuga je sindakemera ufise umutahe wavyo ese ntuza gukenera ahantu ubikorera ntuza gukenera nimbaraho wiyunguruza uvuga aho bijana handi c'est bon gezaho turashobora no kubibudgetiza sur place tukabiheza nimba ari 2 kilos de farine isukari amagi amata ifana la abantu bazi gukora ibitumbura barabizi ko bigenda et puis naho gutabizi urashobora kuja kuri internet ugakurikiza ama recette baba bariko barakwereka kandi ico gitumbura cyawe kikaba hezi nukenera transport
uba wabiguze utuntu dukeye hera kuri iyo botike iri hafi yo muhiri wanyu hera ku mubanyi mubana mubwira ati ndafise ibitumbura biryoshe urashobora kuguta ukamuhonja irya mbere arahonja irya kabiri aragura ukakora ibitumbura biryoshe ukabironke n'abakiriya ni ibintu bisanzwe cyane gose ako n'akarorero k'akantu gato umuntu wese aba afise ingabirano mu kintu hari umuntu ashobora kuba azi gufotora hari umuntu ashobora kuba azi gusuka hari umuntu ashobora kuba azi gusiga vernis donc twese Imana yaduhaye ingabirano zitandukanye et le pire ni mu gihe ubuzi ikintu uzi ko mukizi muri bake hama icyo kintu kacugu ntugiprofite ni nk'ahandi rero bica bigaruka muri ya sauce usanga ntariko ndabatahura cyane uvumengo ngo ntiza iyo ngabirano yawe gatoya nakwereye mwereke icyo nikorera ariko ku rundi ruhande nari nkubusabye impanuro woha bariya bakobwa bameze kumwe nari mvuze okay numva umengo ni byiza ko twokwirevolta kuri ico kintu kuko bituma umuryango w'umwe agatukisha umuryango c'est pas bon ko imisi yose wamari impa kuko no mu rugo muzobaza bamaze kubaka iyo biba bimeze gutya hariho balance biba ari ibintu byiza cyane ni gake uzosanga ahantu hari balance haba hari induru mugaba ahantu uburi consommateur de première degré inyankoni s'il te plaît uzona mutahure nivyamushikira akadekona cyangwa uzona musengere cyangwa uzowisengera uronka akazi kuko vraiment ni byiza ko wowe nyene ukora ni byiza yuko umwe afurnisa inguvu n'undi agafurnisa hakaba balance ni bya mbere byiza gose ariko iyo wewe n'umuryango wawe muce mu consommateur de première degré a inyankoni umugabo mu rugo uravyumva naho ko abari sawa babigoye ya ndavuze amajambo menshi mengo ndiko ndigisha umubano ariko siko kuko naho bukiri umukobwa ni byiza ko umuryango wawe ubona ikintu kivuye iwawe bakaba bogira ikintu bashize mu mufuko canke munsi y'iginyo biciye muri we biba ari ibintu bizima so muri AGC muri ko murakora gutereye AGC company rero itanguye gukora service ya cleaning service vuba ibintu byo gukora amasuku mu mabiro mu institution atandukanye iyo projet nayiyumviriye dufatiye kuri vision y'umukuru w'igihugu nawe yavuze ya 2060 ivuga yuko twifuza kugira Burundi bwiza Burundi buteye imbere bego ubwo Burundi bwiza buteye imbere buzoba hatasukuri hari that's why I come up with this idea ivuga ati Burundi beauty Burundi propre Burundi bwiza kandi bugize gute busukuye ya rero pour le moment service zacu dukora turagira cleaning service industriel donc gukora amasuku mu mabiro mu ma entreprise donc tukabakorera amasuku mu mabiro yanyu tukoza amazu tukoza ibiyo tukoza amakaro tukoza ama toilette donc tout sauf rien ikindi naco turagira rénovation des infrastructures urabona hari gihe abantu yubaka inzu vraiment izimvye kandi kaba nziza ariko mu mwaka umwe tukaba tutakibona ubwiza bw'iryanzu biba vyavuye nukurya umuntu ataba yagize gute ataba yimviriye kuri ide y'ukuntu azoza ara rénover iyo nzu ayisubiramwe ari amarangi ari ikintu capfuye ari igiki donc kikaguma kiri rénover no kuvuga n'abaguciriyemwo uno musi mwebwe umuntu akeneye ama service yose akabikora ko munamusanga kumuhana mukabikora cyane gose ego turabikora aussi turakora ni na service ya interior design nkuko nduma ingénieur architecte dushobora kubishira ku ruhande mukeneye ama étude y'ama maison canke iyo bureau turiko turakora mu isuku dushaka kuyikora neza mwifuza ko tuyikora indani turayikora kuya kuntu mushiramo nk'ibitako mukadesiner hama tugakora na jardinage quand même ntiwokora à l'intérieur ngureka à l'extérieur turakora jardinage nziza cane nukuri uganye AGC ntushobora niguta hasi turabakora service nziza karibu cane dukorera kuri le flamboyant garden iri bahita Avenue des Chênes donc kuri panoramique ufashe barabajya panoramique ugiye kuri rya messe des offices ni barabara nyuma y'ivu uricamo umanutse nk'ugiye kuri documentation iyo flamboyant garden iri tout près nyene n'inzu ya mbere inzigira kabiri hasa na vert fluo haroroshe cyane canke mukajya ku social media yiwacu hariko ama contact mukadukonsulta mukatubaza turabaha service yacu vyoroshe ego maybe kuza kuduhana nimero tuzipininge musi ikiganiro baze kuzibona bafise ikintu bobaza so nk'umu public figure rero canke umu influencer hoba hari akamo wotera abarundi muri rusange cyane cyane mwa bino bintu bijanye no gukora imigambi nkuko umukuru w'igihugu yama biduhimirizamwo kandi nkuko nayimpejeje kubivuga yuko umwe wese abafise ingabirano yiwe ni byiza ko tuyironderamwe hariho n'umuntu erega batazi iyo ngabirano
kandi je ivyo ndabitahura mbere je mba numva ngo boza barampa nka platform yo kwicarika aba jeune canke n'abandi ba influencer bakaza bagatahuzwa urumva hari umuntu aba azi ingabire afise ingabirano atayiyiziko rero avec gusenga Imana nawe wowe ubwawe kwishishoza ukaraba eske ni giki jewe nzi cyane gukora ugasanga uri improvise urakoze akantu ugasanga uraze nko gukora ipiripiri ukagura ipiripiri za 500 uganda bitunguru ikijana hama ugakora ipiripiri ukazishira mu dukopo twatundi duto ugasanga wakuyemwo nk'ibihumbi 5 bivanye n'ukuntu ba wayiteguye donc umuntu afise ingabiro zitandukanye reka twisumemo twirabe eske je nshoboye iki à partir de 5000 no koriki hama rero en général la jeunesse burundaise turashobora gutera imbere bituvuye ko twebwe nyene tukiteza imbere tugateza imbere igihugu cacu tugateza imbere imiryango yacu tugashininga tukazogera muri yo Burundi 2060 canke 2040 Burundi bushininga nkuko tuvyifuza. Wow. Kizazi sana mu tuntu n'utundi Niyera arafise umusore basohokana. That's a private life. Ivyo bibazo sinigeze nkunda kuvyishura meme gihe narindi muri ivyo bya cyane gose ipublic baca babisimba. Oya ntibabisimba barabibaza hama nkavuga yuko biri privé bidakenewe ko abantu. Nuko kumva menga birakuje na ukuntu. Ntibinajenana kuko ni real life ariko nibaza ko biri private. Ni hagera ko bisohoka bazobibona nawe. Yego. Reka ka privacy tugasimbe. Ni uwuhe musore w'akarorero wumva uramutse ufise nka mutoya wawe wozomwipfuriza ati niwarongorwa n'umugabo ameze uko uzoba utomboye cyane? Umusore w'akarorero sinibaza ko ari umusore w'akarorero like a role model umusore w'akarorero. I don't think ngetwumva ufatiye kunyifato zabe ziboneka inyuma cyangwa amakaragitere y'indani wa undi uvuga ati ufise nka petite sœur umubwira ati nukuri ni watombora umuhungu ameze uko nuko uzoba urose umugabo w'igitangaza. Abakuru banje tuvuka they are perfect. Yeah, they are nakuri nabana beza. Yego kandi barakunda gukora. Donc bakuru banje nabana beza vraiment. Uvuze ngo beza gusa biracanyegeje. Tubwira ibintu bibiri byonyene ufatira ko mu kuvuga ko musaza wawe ashobora kuba umugabo w'akarorero mu gihe bari mu rugo rwiwe. Only two things. Okay, arafatana neza, aritaho, caring about idea y'umuntu, kandi arakora n'umukozi. Ndamugiriye publicity. Akazi matazi nagiye uvuze ariko babyumvise. So Miss Ngoma ndagushimira cyane ndakwifuza iterambere wumva yuko uri kuragera ikirenge muca bakuze niko novuga ugana ku iterambere ukomeze ushininge ejo tukubone nk'inyenyeri imurekera benshi nkuko no mundi biboneka yuko Imana yarashize ikintu kidasanzwe muri wewe. Sinzi nimba hari akajambo kamwe canke tubiri hari gihe tubare nk'ikintu uvuga ati kinimwa kivuze numva ko no kivuga sino kiramutse tage hari ndagushimira cyane. Okay, apart yo gushimira Fresh TV, apart yo guhimiriza umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba ari ahantu yo tubwirira yo turangira iyi service ya cleaning s'il vous plaît muduhe yako kazi turashaka kugakora ku biciro vyiza kuri service nziza cyane kuko dukoresha amakalite meza tubikora neza antuka. Hama ikindi naje nuguhimiriza umurundi n'umurundi kazi. S'il vous plaît ibi bintu ni binini biragutse yuko naho buri yijojo naho wobuheje kunywa amazi naho wobuheje kurya umuhwi canke karanga ihangana ufata ku kacafu ufise mu ntoki uze kugata muhira muri poubelle canke hariho ama public nyene dustbin ivyo nyene ajya ama poubelle ari public wiyaranje ugafate neza uje kugatayo. Tureke kugwiza umwanda mu gisagara tugire iyo cleaning dukora iryo suku ryiza tuyaranje vraiment duseshe neza igisagara cacu duse neza ubwacu duseshe neza naho tubaye. Yego kugira ngo tuzogira uburundi bwiza kandi busukuye bituvuye ko d'abord duhereye kuri twebwe nyene ico ni kintu numva no gisemerera hose bakamanya radio ukajya ku mpinga y'imisozi zamurareka guta ivyo bintu hasi zamurareka guta ibintu hasi nk'ivyo bintu uwo muntu ariko aranywera aca ata muri poubelle apana guta hari hose. Oh my god. Oya irari ntigera atari hose vraiment twebwe muri Fresh turabijana hano habugenewe
nukuri please nimba ari igikopo plastique kiri recyclable kiri non recyclable please nimugerageze dukore isuku tugihereko turikorere naho tubaye turikorere naho dukorera ya murakoze wow tugushimira cyane wakoze kuza tubashimira namwe bakunzi ba Fresh TV nibaza yuko mwaronse inyigisho zidasanzwe make your comment ivyimwe byanyu ningira kamaro turabakunda cyane ciao ciao murakoze. This is Flesh TV. We shine to progress.